Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe yerereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudeyindi bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere indwi kwigenekerezo rya gatatu mu nyonyo 2025 tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda bibera mu buseruko bwa Afrika. Tugiye kujya mu gihugu cya Tanzania tubabwira amakuru akomeye yatunguye abatari bake. Perezida Samia Suluhu agiye kurahira mu ibanga rikomeye. Ni mu gihe kandi Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kwinjira mu gihugu cya Tanzania mu buryo budasanzwe, ndetse bamwe bavuga ko bishobora kuba bifitanye isano no gutabara mugenzi we uri mu bibazo bikomeye. Tugere kuraba biri kugenda biboneka kuri rirahira mu ibanga rikomeye ndetse no kuri uruzinduko rwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cya Tanzania, aho itangazo ryasohowe n'ibiro bye byavuze ivy'urugendo rw'umukuru w'igihugu i Dodoma nk'uko bigaragara. Turaza kandi kuraba ibijyanye n'ibiriko biragenda bivugwa ndetse nuko ibintu bihagaze muri Tanzania, aho bitangazwa ko irirahira rishobora kuza gukurura ibindi bibazo bikomeye mu buryo budasanzwe. Reka rero duhere ku bijyanye n'ibiri kuvugwa kuri Suluhu, turebe uburyo agiye gutabarwa na mugenzi we Evariste Ndayishimiye wamaze kwinjira muri iki gihugu mu buryo bwatunguye abatari bake. Bamwe batangiye bagira bati ndatangaje ko Samia Suluhu Hassan ariwe mukuru w'igihugu watorewe gutwara Repubulika ya Tanzania avuye mu mugambwe CCM. Yavuzwe n'umukuru wa NEC Jacob Mwambegele mu gitondo cyo kuwa gatandatu kwigenekerezo rya mbere mu nyonyo 2025. Aya majambo ashobora gusa nkasanzwe kuri wewe, ariko niyo yahaye inzira igihugu cya Tanzania nyuma y'amatora rusange yabaye kwigenekerezo rya 20 y'ukwezi kw'icumi, maze Samia Suluhu akaryo ko kuguma ku butegetsi mu kingo cy'imyaka 5 iri imbere. Birateganyijwe ko Perezida Samia Suluhu wa Tanzania arahira ikiringo cya kabiri nk'umukuru w'igihugu kuri uno wa mbere igenekerezo rya gatatu mu nyonyo mu murwa mukuru wa politike i Dodoma, nkuko ibiti biriko biratangazwa n'itangazo rya leta ryacishijwe kubonesha kure y'igihugu TBS. Ibirori birabera ku kibuga cya gisirikare, abanyagihugu bakaba batemerewe kuvyitabira. Imbonesha kure TBS niyo yaza kuvyerekana, ikaba rero ikomeje kugenda igaragaza ko biri kubera i Dodoma. Mu bategetsi batezwe muri ivyo birori harimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, nkuko biri mu itangazo vy'ibiro vyiwe rivuga ko yafashe urugendo agana muri iki gihugu cy'ikibanyi. Perezida Samia yatangajwe ko ariwe watsinze amatora ku igenekerezo rya 29 Gitugutu 2025 ku gitigiri kingana n'amajwi 97 n'ibice 6%. Reka rero tubanze turebe ibijyanye n'uruzinduko rwa Evariste Ndayishimiye mu gihugu cya Tanzania, turebe ibiri kugenda bivugwa ndetse turebe n'umusanzu ukomeye bivugwa ko agiye gutanga mu gihugu cya Tanzania. Nk'uko rero biri kugenda bigaragara ku mugoroba wo ku muruyu ku cyumweru nibwo itangazo rero byatangiye kugenda bivugwa ko ryamaze gusohorwa, ariko rikaba rero ryaragiye ricicikana ndetse risakara ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu munsi, aho rero ibiro bya Perezida w'u Burundi ryasohoye itangazo ryahaye communiqué de presse numero 020/2025 rigenewe rimenyesha abaturage n'amahanga ko nyakubahwa Evariste Ndayishimiye Perezida wa Repubulika y'u Burundi yatangiye uruzinduko rw'akazi Dodoma mu gihugu cy'abaturanyi, aho yitabiriye ibirori by'irahira rya Madame Samia Suluhu Hassan watorewe kongera kuyobora iki gihugu. Iri tangazo ryasohowe na Rosine Girene Gatoni, umuvugizi n'umuyobozi w'ibiro bishinzwe itangazamakuru n'itumanaho by'umukuru w'igihugu, ryasinyiwe Igitega kandi ryashyizweho umukono na Perezida. Rimwe mu matangazo akomeye agaragaza uburyo Burundi bukomeje kugira uruhare rukomeye mu bikorwa byo gutsura umubano mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane hagati ya Gitega na Dodoma. Urugendo rwa Perezida Ndayishimiye rugamije nk'uko bivugwa muri iri tangazo kwifatanya n'abaturage ba Tanzania mu muhango w'irahira n'umuyobozi mukuru wabo, ariko rifite ibisobanuro byimbitse mu rwego rwa diplomasi n'umutekano. Ni mu gihe akarere k'ibiyaga bigari gakomeje guhura n'ibibazo by'imvururu n'intambara mu bice bya
za Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muhango w'Idodoma ukaba ugaragaza isura nshya y'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi. Abasasanguzi b'amateka n'umutekano bavuga ko urugendo ari urugendo rw'amahoro rugaragaza imbaraga Uburundi bushyira mu guteza imbere amahoro n'ubufatanye mu bya politike no gushyigikira inzego z'amatora, ndetse n'ibi biri kugenda bigaragara ku rubuga rwa X konte ye y'Intare Rushatsi, urubuga rwemewe rwa Presidence y'u Burundi bwaherekejwe n'amafoto yerekana President Ndayishimiye asohoka Igitega yerekeza muri Tanzania. nk'uko rero bigaragara nyuma bikaba rero bivugwa ko ibintu bitameze neza mu gihugu cya Tanzania. Biravugwa kandi biremezwa ko iri rahira ribaye mu gihe bikangaga kudeta, ko hashobora kuza kubaho kudeta yagirwa mu ruhare n'abajenizi, ibyatumye Samia Suluhu ahitamo kurahira. Muri ibi biri kugenda biba, Perezida Samia yatangajwe ko ari watsinzwe amatora, ariko ntibyigeze byishimirwa n'abatari bake. Umurwi ujejwe gutegura itora ineke utangaza ko intsinzi ya Perezida Samia yo ku rugero nkuru atari bwigere ibaho ku bandi bakuru b'ibihugu batanu b'imbere ya Tanzania. Kuri miliyoni 37 bari biyandikishije mu matora aheruka, miliyoni 31 nibo batoye uyu Madamu Samia Suluhu nk'uko bitangazwa na neke. No murwi wenyene ujejwe gutegura amatora umenyesha ko 87% bitavye aya matora yaranzwe n'imvururu mu bisigara bimwe na bimwe vy'igihugu, harimo cyane Dar es Salaam yafatiwe ingingo zo kutava mu nzu kuva isaha 12 z'umugoroba gushira ku isaha 12 z'igitondo. Samia agiye kuba umukuru w'igihugu ca Tanzania agira wa gatandatu wavukiye mu mazinga ya Zanzibar mu mwaka w'1960. niwe perezida wa kabiri uva muri Zanzibar. Uwa mbere akaba yari Ali Hassan Mwinyi yatwaye ico gihugu mu myaka 10 kuva mu mwaka w'1985 kugeza mu mwaka w'1995. Samia ni umukenyezi yize cyane amashuri, afise urupapuro rw'umutsindo rwa masters yakuye muri kaminuza ya Manchester mu Bwongereza. Yaronse kandi akaryo ko kwiga muri kaminuza ya Southern New Hampshire bicishije mu mugambi wo gufashanya na Open University zo muri Tanzania. Mu mwaka w'1988 Samia Suluhu yabaye umukozi ujejwe iterambere n'ubushikiranganje bw'intwaro y'amazinga ya Zanzibar. Yaciye aba n'umuyobozi wajejwe igisata c'imigambi mw'ishiramwe rijejwe imfungurwa kw'isi WFP cyase PAM muri Zanzibar. Mu myaka w'1990 yahawe igikorwa cyo gukurikirana amashyirahamwe mpuzamahanga yose yakorera muri Zanzibar. Mu mwaka wa 2000 Samia Suluhu yagenwe mu nama nshingamateka ya Zanzibar biciye mu mugambwe Chama cha Mapinduzi, aho mu nyuma yagenwe kuba umushikiranganje wa Zanzibar ushejwe urwaruka, abakenyezi n'abana. Muri ico kibanza yashoboye gukuraho itegeko ryabuza abakobwa bamaze kubyara gusubira mu mashuri. Mu mwaka wa 2005 yarongeye agenwa kuba mushikiranganje ujejwe ba mukerarugendo n'ubudandaji. Mu gihe mu mwaka wa 2010 yatorewe kuba umushinga amateka mu karere kahitwa mu Kunduchi, aho yatowe ku majwi arenga 80%. Perezida Jakaya Kikwete yaramugennye nk'umushikiranganje ujejwe iby'ubumwe bwa Tanzania. Samia yagiye ku butegetsi muri 2021 nyuma y'urupfu rwa nyakwigendera Perezida John Pombe Magufuli. Yari icegera ca perezida kuva muri 2015 aca abo umugore wa mbere muri kahise ka Tanzania ashitse muri ico kibanza. Urugendo rwa Samia mu vya politike rwatanguye kera, ariko gutangazwa kwiwe nk'umukuru w'igihugu mu matora yo muri 2025 vyabaye intambwe idasanzwe yatumye aba umugore wa mbere mu gihugu ciwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko atowe n'abanyagihugu ngo abe perezida. Kuba abanyatanzania benshi Samia yamenyekanye cyane igihe yatorwaga kuba icegera c'umukuru c'umuyobozi w'inama ijejwe ibwirizwa nshingiro muri 2014. Ico gihe Tanzania yari mu rugendo
gushyiraho ibwirizwa nshingiro rishasha nyuma y'uko umurwi wari uyobowe n'umunyamategeko wa Lioba wari uhejeje kwegeranya ivyiyumviro vy'abanyagihugu. Samia yahawe igikorwa cyo kurongora uwo murwi, ivyo bituma ashimwa cyane n'abanyagihugu kuko ivyo biganiro vyo muri uwo murwi vyerekana ko kuri televiziyo, maze ishusho yiwe n'ubushishozi bwiwe bwo kurongora buca buramenyekana cyane. Muri uwo murwi Samia yamenyekanye nk'umugore utekanye kandi yihangana mbere no mu bihe bibi, aho ibintu byaba bishise cyane nkuko byategekwa n'amategeko ya Tanzania. Abayobozi bakuru bo muri murwi barategerezwa kuba mu mpande zombi za Tanzania. Ico gihe umukuru wabo yari Samuel Sita, wo ku rundi ruhande rwa Tanzania icegera c'umuyobozi akaba Samia kuko ava muri Zanzibar. Naho vyaruko abantu benshi ntibigeze bibaza ko muri 2015 John Pombe Magufuli yari kumugena ngo yiyamamaze hamwe nawe nk'icegera cye, naho yari amaze imyaka irenga 15 mu mabanga y'ubushikiranganje hamwe n'uburambe bw'umurwujejwe ibwirizwa nshingiro. Abantu benshi ntibamubona nk'umuntu wahabwa ico kibanza iteka. Igihe yinjira mu butegetsi benshi baramutinya kubera ingene bamwubaha, ariko wenyene ubwe agakuraho uruhome. Yasavye ikintu kimwe, ko bamwita mama. Mu igihe cy'ubutegetsi bwe Samia yahinduye ibitari bike vyari vyarashizweho na Magufuli, nkuko vyibonekeza mu bigenda bitangazwa ndetse n'ibigenda bigaragara ku mbuga ngurukana bumenyi. Nk'umukuru w'igihugu yashyizeho ingingo zo guhagarika kwiragira rya COVID muri Tanzania. Yemera kandi ko habaho urucanco rwa COVID mu gihugu cyose, ivyo Magufuli akaba yari yaravyanze. Samia kandi yarabandanyije bimwe mu vyari vyaratangujwe na Magufuli, ariko ashimangira cyane mu kwamamaza Tanzania ku rwego mpuzamakungu, cyane mu gisata cyo bukerarugendo. Yarahaye abanyapolitike batavuga rumwe na leta uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro no gukora amanama, ibintu bitari vyemewe mbere yaho. Ivyo yabihanuwe n'abanyamahanga muri politike ya Tanzania kugira ngo asubize abanyapolitike batavuga rumwe nawe uburenganzira bwo kwishira bakizana. Umuyinga Ezekiel Kawanga yigeze kuvuga uti, uyu mugirwa azotuma abantu bashobora kuvuga ibiri mu mitima yabo mu Bugiriki bwa kera. Uburenganzira bwo gutanga ivyiyumvo bwitwa forum interne, bisigura amahirwe umuntu aronka yo kuvuga ibimuri ku mutima. Si ivyo bizohera bose, ariko ni intambwe ikomeye mu kubaka demokrasi. Nkuko yabibwiye, ivyo vyabaye ikigeragezo gikomeye ca politike ku butegetsi bwa Samia Suluhu Hassan, aho muri iyi myaka amashyirahamwe aharanira ugateka kazina muntu yagiye yagiriza ubutegetsi bwewe kurenganya abantu, guhohotera batavuga rumwe na leta, hamwe no kubabuza kwitoza mu matora rusange. Ariko aho biri uku Samia yarasavye ko ivyo birego vyakurikiranwa, kandi anemeza ko igihugu kizoronka amategeko mashasha ahuye n'ibihe bishasha Tanzania irimo. Icemezo kimwe gikomeye abantu barakoranye na Samia bavuga ko kitazwi cyane n'abatari bake n'ubushobozi bwiwe bukomeye bw'indongozi. Umuserukizi w'akarere kahitwa Bumburi January Makamba aravuga ko Samia ari umunyepolitike bafise ubushobozi budasanzwe mu bo bamaze gukorana, akongeraho ko ari akamaramaza kuba abanyatanzania benshi batarabibona. Makamba yakoranye hafi cyane na mama Samia hagati y'umwaka wa 2015 na 2020 igihe yari umushikiranganje mu biryo mu vyicegereza c'umukuru w'igihugu. Ico gihe akaba ari we yahaga raporo y'ibikorwa vyiwe. Yagize ati, mama Samia ariyorosha, afise ubushobozi budasanzwe bwo kwiyereka nk'umunyapolitiki usanzwe, ariko kuri nuko afise ubushobozi bukomeye cyane. Sivyo nabwiwe, naravyiboneye ubwanje kuko twakoranye vya hafi cyane.
Mama Samia asanzwe azwi nk'umunyapolitiki ukunda gufata ingingo inyuma yo kwiyumviriza zose, atari umuntu yihutira gufata ingingo canke akora ibintu arengeje abandi. Samia kandi avugwa nk'umunyapolitiki ufise ubutwari ntanyeganyezwa ku kintu yizeye, kandi bivugwa ko igikorwa ca komite nkuru ya CCM cyo kumugena ngo yiyamamaze hamwe n'Amagufuli mu matora ya 2015 cavuye no kumenya iyo kamere ye, kubera ko Magufuli yari umuntu ukunda kunyarutsa ibintu rimwe na rimwe atabanje kuraba ingaruka za politike canke iz'amarangamutima. Umugambwe CCM washakaga icegera yashobora kumubwiriza ukuri atabwoba aho kumutinya canke kumwemerera ivyose. Akarorero k'ingene Samia amaze igihe yagenda kuraba Tundi Rusi wahoze ari umuserukizi w'akarere ka Singida y'ubuseruko ava mu mugambwe Chadema igihe yari arwariye muri Kenya. Mu bintu vyateye ubwoba vyaba mu mateka ya Tanzania, Lissu yararashwe n'abantu batamenyekana mu kwezi kw'Icyenda 2017 igihe yari i Dodoma aho yari yitavye inama y'abashinga amateka. Samia niwe mutware akomeye kandi yamenye iyo yagiye kumuraba no kumwihanganisha. Ico kintu cerekana umutima w'umuntu n'ubutwari afise mu buzima bwe bwa politike. Mama Samia yubakanye n'uwitwa Hadif Amele yubakanye mu mwaka w'1978 nkuko bigaragara, bakaba rero baravyaranye abana bane. Umwana wabo uzwi cyane n'uwitwa Wanu, akaba umushinga amateka muri Tanzania. Samia avuga ko inzira yamushikanye ku ntambwe ikomeye ageze ko atari yarose nkuko benshi bavyiyumviriza. Aragira ati urugendo rwanje mu vya politike rwari rurerure kandi rwuzuyemo ingorane. Ntizoroshe kwitangira umuryango wawe mu gihe ubandanya urangura ibikorwa vyawe vya politike, amashuri hamwe n'akazi kamwe ka munsi. Nkuko yagiye abigaruka akavuga ko ibi ari ibintu byari bigoranye kandi bizabaye mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu rero ibikomeje kugenda biba biri kugaragaza ibindi bikomeje kugenda bigaragara kuri page ikomeye yandikwa amakuru y'ibiri kubera mu gihugu cya Tanzania. Andi makuru ahari rero najyanye na Human Rights Watch, aho leta ya Tanzania ivuga ko itewe impungenge n'icegeranyo cy'ishyirahamwe Human Rights Watch kigaragaza ko ihonyanga uburenganzira bwa muntu muri iki gihe yari yegereje amatora. Mu itangazo ryateweho igikumwe n'umuvugizi wayo leta Samia Suluhu Hassan, ivuga ko icegeranyo cyuzuye amakuru y'ibinyoma kandi ko kiyiremaka inteba ishushe itanahawe akaryo ko kwiregura muri ico cegeranyo. Iryo tangazo ryasohowe mu gitondo mu kuwa kane ritewe ko igikumu na Gerson Mwisigwa uvugira leta rigira riti birababaje kubona ishiramwe nk'iri rizwi ku rwego mpuzamakungu ritangaza ibirego bitagira ishingiro bigaragaza neza ko nta yindi ntumbero rifise atari ugusibanganya isura y'igihugu mu makungu. Aho rero iri tangazo ryagiye rijya hanze rikavugisha abatari bake, rivuga kandi ko ibivugwa n'iri shyirahamwe ko abategetsi batari bake ba Tanzania bahawe akaryo ko kwishyura kuri ibi birego ari ikinyoma ceruye, kuko ata butumwa bwigeze butangwa mu buryo bw'ikete, telefoni canke mu butumwa bw'umuravyo email. Ribandanya rigira riti leta ya Tanzania yifuje gushimangira ko imiryango iguma yugurura kandi yiteguye umwanya wose kuvugana n'amashyirahamwe arondera amakuru y'ukuri kubijyanye n'agateka kazira muntu n'ingene ibintu bimeze mu gihugu. Akaba rero ari byo batangaje. Human Rights Watch yavugaga ko yandikiye igipolisi umurwa ujejwe amatora, urwego rujejwe kugenzura ibinyamakuru n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire, ibaha ivyo yakuye mu matohoza, yonge ibasaba kugira ico bavuga ku birego ariko batigeze baronka inyishu. Muri ico cegeranyo cyasowe ku wa mbere
kugenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'icyenda Human Rights Watch yavugaga ko Tanzania yongereye akariro mu guturuza abanyapolitike bitegura ndetse ari naho izi mpungenge zahigiye zihera. Human Rights Watch ivuga ko Tanzania yatujije abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abanegura umugambwe uri ku butegetsi ko ari ibintu bizagiye bizibonekeza mu bihe bitandukanye. Ngayo nguko ni no kuri dusosha amakuru yacu ngaha. Niba ari ubwa mbere dukurikiye fyonda sabone ngaha tubashyikiriza amakuru atoso yarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.